kumva radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ikomeje kubagezaho ibiganiro byayo muri iki gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuje inshuti muduteze amatwi, mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi, aho urukiko rurengera itegeko nshinga muri icyo gihugu ejo rwemeje ko Evariste Ndayishimiye uherutse gutorwa kuba perezida atangira uwo murimo vuba. Yagombaga kuzarahira ku itariki ya 20 z'ukwa munani, ariko rutegeka ko byihutishwa agasimbura Petero Nkurunziza uherutse kwitaba Imana. Pierre Claver niyo nkuru yarabikurikiranye. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yituwe na leta igiwe imbere n'ivyegera vy'umukuru w'igihugu bibiri Gaston Sindimwo na Joseph Butore hamwe n'abashikiranganje bose bagize leta kugira ngo iyo sentare ifate ingingo zo gusubiriza perezida Petero Nkurunziza aherutse kwitaba Imana. Hari nyuma y'inama shikiranganje yabo idasanzwe yakoranye kuri uyu wa kane. Inyuma y'umunsi umwe gusa abacamanza indwi bagize iyo sentare baciye bahuriza ku ngingo imwe bashize habona kuri uyu wa gatanu nk'igihe c'isaha 9:15. Mu ngingo yabo abo bacamanza indwi ba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi bemeje icetse ko umusubirizi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza ari Evariste Ndayishimiye, umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaheruka gutorwa muri ico kibanza ku majwi arenga gato 68 kw'ijana. Charles Ndagijimana atwara iyo sentare niwe yasomye iyo ngingo ku izina rya bagenzi we. La Cour décide que le poste de président de la République du Burundi est vacant. Ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko intebe y'umukuru w'igihugu atawiyicaye ko kwikiringo mfata kibanza kidakenewe ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye. Mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga, izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo. Reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues. Naho biruko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ivuga ko bitari vyoroshe kuko ingingo y'121 y'ibwirizwa shingiro rihari yategekanya ko ubusubirira umukuru w'igihugu abo mukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda muri iki gihe. Yamara abacamanza bagize iyo sentare bamenyesheje ko uwo yohagiye kugira ngo arongore leta mfata kibanza yotegura amatora. Bati kubera ya matora yamaze kuba, nyabuntu watowe abwirizwa kwimikwa vuba muri ayo mabanga. Considéra que l'intérim prévu par le constituant a pour objet la préparation des élections. Ati twihweje ko umukuru w'igihugu ufata kibanza yoba afise amabanga yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mushasha mu kiringo c'amezi 3 kuwojaho atobagiye kurangiza ikiringo uwitavye Imana atashoboye guheza. Twihweje kandi ko urupfugiturumuka rwa Petero Nkurunziza rwashitse mu gihe amatora yaheruka kuba Evariste Ndayishimiye agatorerwa ico kibanza, hakaba hari yasigaye ko arahira. Ibi bikaba byari byaramaze kwemezwa mbere na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Sentare ibonye ko amatora ubu atakiri ngombwa, ko rero ico leta mfata kibanza yokoze camaze guhera. Ico sentare ibonye ko cihutirwa no kurahiza uwo yatowe. Qu'il faut par conséquent passer à la prestation de serment du nouveau président élu. Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yorahiye itariki 20 z'ukwezi k'umunani uno mwaka, kuko ni nayo ikiringo c'uwasandavye Petero Nkurunziza corangiriye. Umwe mu banonosoye ivy'amategeko atawugegamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu minsi iri imbere bizoca bisaba ko ibwirizwa shingiro ihinyanyurwa gato kugira ngo biboneke ko Evariste Ndayishimiye atanguye amabanga imbere y'uko ikiringo ca mbere gihera, ko no mu kurangiza manda yiwe ya mbere bizogenda gutyo ikazorangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2027. Ivyabaye mu Burundi ko umukuru w'igihugu apfa, uzomusubirira yaramaze gutorwa, ntaco ibwirizwa shingiro ryabivuga ko. Uwo munyamategeko avuga ko nico kibwirizwa kuzoshigwamwo muri kazoza. Gushika ubu nta uramenya itarike Evariste Ndayishimiye azorahirira ko, gusa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ivuga ko abwirizwa kuba vuba. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver niyo nkuru. Turacyari mu Burundi, aho ejo umushumba wa diocese ya Bururi yatanze amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mu nsengero zose ayoboye.
harimo gukaraba mbere yo kwinjira mu misa no gusohoka no gusiga metero imwe hagati y'umuntu n'undi. Iyi nkuru turagezwaho na Desire Hatungimana. Mu ntumbero yo kwirinda COVID-19, musenyeri wa diocese ya Bururi Salvatore Niciteretse yasohoye itangazo rishyira abona amabwirizwa abakristo bo muri iyo diocese bategerezwa gukurikiza kugira bashobore kwirinda koko umugera wa corona. Kuri uno w'Imana igenekezo ya 14 za kuno kwezi, aho hazohimbazwa umunsi mukuru w'isakramento geranda y'Eucharistia, musenyeri Niciteretse asaba ko mu maparuwase yose yegukira diocese ya Bururi ko atarugendo ruzoba, abakristo basabwa kuzoshengerera mu isengero imisi isohotse. Ikindi musenyeri Niciteretse asaba nuko mu kwirinda ko amafaranga bahereza yofasha mu gukwiragiza umugera wa corona, nuko abakristo bohereza inyuma yo kwakira Eucharistia bakabikora mu kiringo cyo gukenguruka. Ikindi uwo musenyeri wa diocese ya Bururi asaba abasaseredoti nuko bogwiza imisa n'ibihimbazo kugira abaza mu isengero bagabanuke. Hageze kwinjira mu isengero naho abajejwe umutekano mu maparuwase basabwa gutondeka abantu mu kwicara bagasiga imetero imwe hagati y'umuntu n'uwundi. Musenyeri Niciteretse yasozereye itangazo ryiwe amenyesha abakristo bose ko boza baribuka gukurikiza amategeko yo kwirinda ico kiza, nko gukaraba igihe cyose binjiye canke basohotse mu isengero, ko n'uwibonye ko ibimenyetso vya coronavirusi yoca yitura abaganga hakiri kare. Mu gihugu cy'u Burundi umugwira wa corona ubandanya wibonekeza. Kuri uno wa kane ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi bwamenyesheje abantu 11 banduye, bakaba baje biyongera kuri 84 ubwo bushikiranganje bwari bumaze kumenyesha ko banduye. Ubwo bushikiranganje kandi bukaba bumenyesha ko 61 bakize, umwe nawe yitaba Imana. Amakuru duhabwa n'abaganga bakorera mu bitaro bitandukanye vy'Ibujumbura nuko abantu benshi bagendana ibimenyetso vy'umugera wa corona ariko ntibashobore gupimwa. Mu ibohero rya Ngozi hoho, nk'uko amakuru duhabwa n'abakorera abivuga, abanyororo benshi bagendana ibimenyetso vya coronavirusi, 2 bakaba bamaze kwitaba Imana, abandi 8 bakaba bari mu bitaro bikuru vya Ngozi aho bagwariye, nk'uko amakuru dukura muri ivyo bitaro abitubwira. Naho rero bimaze kugaragara ko ico kiza camaze kwaka indaro mu Burundi. Kugeza uno munsi abahinga harimwo n'abaserukira OMS mu Burundi bahavuye birukanwa, babona ko mu Burundi batariko baragwanya ico kiza uko vyategerezwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire Hatungimana. Noneho tujye mu Rwanda nanone ku nkuru ijya gusa niyo, aho ihuriro ry'amadini, amatorero na Kiliziya Gatolika bisaba leta gufungura insengero nabo bagashyiraho ingamba zabafasha kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu nibwo abagize iri huriro bandikiye Minisitiri w'Intebe bamusaba ko amateraniro yo gusenga n'ibindi bikorwa byose bishingiye ku myemerere byakomorerwa bikongera gukora hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nyuma y'iki cyifuzo, leta yasabye aya madini n'amatorero kugaragaza ingamba bafite zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 mu gihe byaba ngombwa ko ayo mahuriro yakongera gukora. Iri huriro ryagaragarije leta urutonde rurerure rw'ibyo rwiyemeje gukora no kubahiriza kugira ngo babashe kongera gukomorerwa bagasubira gusenga. Musenyeri Mbanda Laurent, Vice Perezida w'iri huriro akaba n'umuyobozi w'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda, yabibwira Ijwi rya Amerika. Izo mezire rero zaganiriweho n'abayobozi b'amatorero, bariteguye kuzishyira mu ngiro. Amatorero menshi ariteguye. Ngira ngo warabibonye ko igihugu cyagiye kidohora, kikarekura abamotari, kikarekura abantu tukava muri guma mu rugo. Ni kubera ko bagenda babona uko imibare yifashe. Ubwo rero nubwo nibabona uko imibare yifashe bakabona n'ubusabe bwacu bazabihuza. Niba bihuza rero bakatudohorera tugakora, kubera yuko ibintu biriho bigenda neza, natwe tuzashyiraho ingamba zikomeye, guma tutegeranye cyane, kudakorana mu ntoki. Noneho natwe twatangira gusenga kandi tukayikomeza kwirinda nk'uko n'ubundi biri. Ku rutonde rurerure iri huriro ryagejeje kuri leta y'u Rwanda nk'ibyo biyemeje gutunganya mbere yo kongera gusenga, hagaragaramo ko hose ku nsengero hateguwe uburyo abazigana bazajya bifashisha bisukura. Amatorero anyuranye yiyemeje kandi kugura utumashini dupima umuriro kuri buri wese uje gusenga no kwicaza abantu hubahirijwe intera ya metero hagati y'umuntu n'undi. Kwambara udupfukamunwa, kudakoresha ibikoresho abantu babihererekanya nabyo biri muri aya mabwiriza. Muri aya mabwiriza kandi birabujije kubatiza mu mazi
menshi ku basanzwe babikoresha, ariko Kiliziya Gatolika yo yemerewe gukomeza kubatiza, gusa yaba ubatizwa cyangwa ubatiza bakambara agapfukamunwa. Isakaramento ryo gushyingirwa ntirigomba kurenza abantu 50 kandi abaryitabiriye bakubahiriza ibisabwa mu kwirinda COVID-19. Usibye ibyo amatorero yemera Kristu azubahiriza, n'abandi bafite ukwemera kunyuranye nk'abayisilamu nabo bavuga ko umwihariko wabo bamaze kuwutegura. Shehe Suleiman Barushimana, umujyanama wa mufti w'u Rwanda, nibyo yasobanurira Ijwi rya Amerika. Twarabirangije kuzifata, icyo dutegereje gusa nuko ubuyobozi bwatwemerera noneho tukabishyira mu bikorwa nk'uko twabyiyemeje. Buri wese twasabye ko aza yitwaje umuswara we. Muri rwa rwego rw'uko twebwe turimo dusari, murabizi ko umuntu yubama hasi arimo gusari ayubama ku mukeka cyangwa ku itapi. Ibyo rero twasangaga biramutse bibaye ko buri wese atizaniye uwe, umwe aho yubamye n'undi akahubama, ibyo bishobora kuba byatuma hari uwakanduza undi. Nanone undi mwihariko mu buryo tudasanzwe dukoreramo ni uwo kutegerana igihe turimo gusari, mu gihe ubundi dusanzwe twegerana, ku buryo nyine hagati y'umuntu n'ubundi dusigamo metero. Ibyo bikaba ari ariko noneho ubu ngubu umurongo wa Isilamu wabihisemo, kandi bigakorwa gutyo hirya no hino ku isi, ku buryo niyo urebye imaka usanga ari uko nguko uyu munsi barimo gusari babigenza. Nitumara kwemererwa, icyo gihe nibwo tuzatangira gushyira mu bikorwa buriya buryo bwo gusari twubahiriza ziriya ngamba nyine. Aya mabwiriza kandi yibutsa abayoboke b'amatorero anyuranye ko hakwiye gusengerwa ari mu nsengero zisanzwe zizwi, kiliziya n'imisigiti y'abayisilamu. Amasengesho yo mu byumba no ku misozi aracyabujijwe. Iri huriro rimenyesha abayoboke baryo ko nta materaniro yo mu minsi itazwi yemewe, uretse gusa ku cyumweru ku bagikoresha, ku wa gatandatu abakoresha isabato b'abadivantiste, ndetse n'umunsi wa gatanu ukoreshwa n'abayisilamu. Abagize iri huriro n'amadini n'amatorero mu Rwanda bakavuga ko bujuje ibyo basabwa na leta, ubundi bakaba bagiye gutegereza icyo leta izabasubiza kugira ngo bongere gusenga. Kugeza ubu hirya no hino hakunze kugaragara abantu bafatiwe ku misozi no mu byumba basenga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Leta ikavuga ko abakora ibyo bashobora kwanduzanya icyorezo cya COVID-19. Abagize ihuriro ry'amatorero n'amadini akorera mu Rwanda bakemeza ko leta niramuka ibakomoreye bazasaba abayoboke babo gusengera mu nsengero zizwi gusa kandi no mu minsi yashyizweho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Reka dushimire bagenzi bacu Asumta Kaboyi, Desire Hatungimana na Pierre Claver Niyonkuru batugejejeho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu tugeze mu mwanya w'amakuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Abategetsi mu gihugu cya Uganda barimo umukuru w'igihugu Yoweri Museveni kuri uyu wa kane bibutse uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza witabye Imana ku wa mbere w'iki cyumweru. Ibyo byakozwe ubwo guverinoma yagezaga ingengo y'imari ya leta ku nteko ishinga amategeko ya Uganda. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda. Ubwo yatangizaga inama y'abashinga amategeko yo gusoma ingengo y'imari y'umwaka wa 2020-2021, umukuru w'inteko ishinga amategeko Rebecca Kadaga yihanganishije abarundi bose kubera urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo Perezida Peter Nkurunziza hamwe n'inama y'abaperezida bagize ishyirahamwe rya Afurika y'Uburasirazuba. Avuga ko Nkurunziza yari perezida w'ishyirahamwe ryose kuko abarundi nabo ari bamwe mu barigize. We convey our condolences not only to the people of Burundi, but the summit of the heads of state of the East African community, as he was our president within the community. Perezida Museveni nawe yabanje kwihanganisha abarundi bose hamwe na leta y'icyo gihugu agitangira ijambo rye ryashoje isomwa ry'ingengo y'imari y'igihugu. I want to extend condolences to Burundi on the death of His Excellency Pierre Nkurunziza. Ingengo y'imari y'igihugu yasomwe ingana hafi imiliyaridi 14 z'amadolari y'amanyamerika. Ukurikije Minisitiri w'Imari Matia Kasaija, igendere kuzanza muri by'ubutunzi bw'igihugu birimo gucumbagira kuri ubu kubera icyorezo cya corona cyahagaritse ibikorwa by'iterambere. Ingengo y'imari y'umwaka yongeye umusoro ku bicuruzwa bituruka hanze y'igihugu mu rwego rwo gukingira inganda zo mu rugo no kugira ngo abantu biyongere gukoresha ibikorewe mu gihugu, abanyagihugu babona akazi muri izo nganda.
inganda zongeyemo umutungo cyane cyane iza leta zirimo uruganda rwa Kira Motors rwatangiye gukora bisi zikoresha ingufu z'amashanyarazi. Ikindi ingengo y'imari yashize imbere n'iby'umutekano w'igihugu byahawe umwanya wa kabiri bikagenerwa ibice 10%, akaba umutekano w'igihugu waje imbere y'iby'uburezi hamwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Ku by'umutekano w'igihugu, Perezida Museveni yavuze ko wifashe neza cyane nubwo hariho abagerageje gushaka kubangamira batavuze, ariko ko nubwo babigerageje ari ntaco bagizeho. Uganda is stable, nothing can disturb us here, and we have actually been building a lot of capacity. When some people made the mistake of thinking they could destabilize Uganda. Ati Uganda ifite umutekano mwiza cyane, nta gishobora kudutera impungenge hano, kandi iby'umutekano twabyongeyemo ingufu zihagije. Hari abantu bigeze kwibesha bibwira ko bashobora guhungabanya umutekano wa Uganda banyuze mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ahubwo icyo bakoze baratubyukije nuko twiyongera ingufu. Nta kuntu umuntu uwo ari we wese ashobora kubangamira umutekano wacu. Muri aka karere harimo ibibazo byinshi by'umutekano muke, kandi nka Uganda dushoboye gufasha ababa babikeneye nk'uko twabigize muri Somalia, kuko dufite ubwo bubasha. Ndasaba abayobozi muri aka karere kugira ngo biramutse bishobotse duhurize hamwe ibikorwa byadufasha kugira amahoro arambye mu karere kacu. If necessary, get regional coordination so that we have got total peace in our area. Ukurikije Perezida Museveni, akarere k'ibiyaga bigari karimo ibibazo bikomeye by'umutekano muke bikeneye gufatira hamwe kubikemura. Bimwe mu bihugu biri mu mutekano muke mu karere ni nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hahora intambara z'urudacya, n'ubu hakaba hari imirwano muri za Ituri, Masisi, Beni hamwe n'utundi duce two mu majyaruguru n'amajyepfo ya Kivu. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu Burundi, nyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza ku wa mbere w'iki cyumweru, hari abasa n'abahagaritse ibikorwa byabo muri iyi minsi, abandi babona ko ubuzima bw'igihugu bugomba gukomeza. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika rifatanije n'abakunzi baryo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Muri rusangi igihugu kiri mu kigandaro, idarapo ry'igihugu riduzwa kugera hagati. Amakuru aca mu binyamakuru vya leta avuga ibijanye n'ikigandaro. Umwanya munini havuga indirimbo z'Imana gusa. Ubuzima busa n'ubwahagaze mu bisata bimwe bimwe vya leta bivanye nuko abatware bavyo bumva uburemere bw'ikigandaro. Nko muri kaminuza y'u Burundi, abayirongoye basavye guhagarika ibikorwa vyose bijanye no kwigisha hamwe no gutanga ibibazo. Ivyo bamwe mu bakozi bavuganye n'isoko ryacu babona ko hari ukwitiranya ibikorwa vy'igihugu n'ivy'umugambwe CNDD-FDD umuhisi yakomokamwo. Babona ko bishobora kugira ingaruka ku gucereza ikirangamisi c'ivyigwa, mbere bikanabangamira gahunda z'abigisha. Ni mu gihe ingingo nk'iyo ihagarika ibikorwa bari bayihitiyemwo mu miyamamazo y'amatora igihugu giherutsemwo. Ivyo biruko mu gihe mu mashuri mato mato n'ayisumbuye yoyo abanyeshuri babandanije kwiga n'ibibazo bigatangwa. Urongoye umugwi w'igihugu utegura ikibazo ca leta gihe uburenganzira abaheje ishuri shingiro kubandanya igice ca kabiri, Deogratias Ninyibuka, avuga ko nico kibazo abanyeshuri bagikoze cyose atanumwe asivye, nubwo urupfu rw'umukuru w'igihugu ari incamugongo kuri benshi. Ibyo byabaye mu gihugu yabaye nk'inkuba ikubise umuntu, twese ntibyatunezeye, twese twakubiswe n'inkuba. Bisigura yuko n'abanyeshuri ko n'abarundi mu bandi nabo nyene bavyakiye nabi n'umubabaro. Rero ku kibazo navuga bwa mbere yuko abana nta numwe yasivye mu gihugu cyose, harabonetse akanya benshi kugira ngo bashire imitima mu nda hanyuma babandanye ico kibazo gushika ubu ntaco mbona novuga yuko coba carahungabanije kino kibazo. Ariko rero nko mu ntara zitandukanye abavuganye n'isoko ry'Ijwi ry'Amerika bavuga ko ibiro vy'amakomine biba vyuguruye ariko ntibaronka ababakira. Ivyo bituma hari ibikorwa bidasubira kubandanya. Ku ruhande rw'abanyagihugu bikorera imirimo mito mito bavuga ko iyo minsi y'ikigandaro bayifata nk'iyindi misi kugira bashobore kubandanya barondera ubuzima. Ku bwacu ntacyo kitubwiye, nk'abantu dukora imirimo ya misi yose twisumamo, bisaba yuko tuguma tugenda turondere icyo dutungira imiryango,
kuki ubandanye uvuga ngo bandaniza ico kigandaro nta nico co gushikanirako n'ahandi utoronka nico ugaburira imiryango. Rero twe mu bisanzwe tubibona nk'ibisanzwe, twe twibereye mu kazi kacu, nta kwicara ku mbuga ngo turi mu bigandaro, tubibona twe nk'ibisanzwe vraiment mu majambo make. Kuva leta itangaje urupfu rwa Perezida Nkurunziza, abantu baciye batekerwa n'umubabaro ariko n'ubwoba bwabaye bwinshi cyane. Mu masaha ya 11 y'umugoroba ubona amamodoka atanguye gutonda mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura agana mu makartier abantu babamwo. Umwe mu batashimye gutanga ijwi ku isoko ryacu avuga ko ubwoba afise ufatiye ku bimaze kwibonekeza ko bwicanyi mu banyagihugu buca bukurikira. Iyo soko yacu itangaza kandi ko hari amakuru y'iterabwoba aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko uzoboneka asa n'uryohewe azofatwa. Ivyo bavuga muri ayo majambo ngo muce mutubwira aho aherereye tumukorereko. Ijwi rya Amerika ryagerageje kumenya imvano n'ukuri kw'ayo majambo, turabura ubuduha umuco. Ariko inama shikiranganje idasanzwe yakoranye kuri uwa kane yatanze umuco ku madidane ya bamwe n'abandi ku bijanye n'ikigandaro. Mu itangazo ryatanzwe ku bamenyesha makuru yasabye ko ibikorwa vyobandanya nk'uko bisanzwe. Ikibujijwe ni imiziki mu bibanza vyo kwinezereza nko mu butambiro, mu bunywero hamwe n'aharangurirwa ibikorwa bimwe bimwe bivuza imiziki. Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Bamwe mu rubyiruko bakora ku cyambu cya Rubavu ku kiyaga cya Kivu aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda barinubira koperative ihakorera ibategeka kugabana ayo bakoreye buri munsi. Babibona nko kubanyunyuza imitsi kuko ntacyo iyo koperative ibafasha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana. Vuga ngo hari abantu basa n'abahagarariye kino cyambu abantu bagihagarariye baraza nibasima tuyomorera igiceri cya 50 tukagabana kabiri, yabo bakajyana kandi batanakoze, tugafata yandi yo batugeneye, no kuvuga niba ari 20,20 baduherezamo 10 bakajyana 10 ariko batavunitse. Numwe mu rubyiruko rw'abakarani bapakira bakanapakurura sima n'indi mizigo ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba hazwi nka Brasserie hafi neza y'urwengero rwa Bralirwa. Bavuga ko hari abasana bigaruriye iki cyambu ku buryo kugikoreraho bigusaba kwemera kujya ugabana nawe wakoreye, utabyemera bakakwirukana. Uku niko babigarukaho. Badukoresha ndakintu bakoze, noneho twebwe nimba dukoreye 100,000 bicaye hariya bakajyana 50,000 natwe tukajyana 50, ndacyo bakoze kandi ndasima bashoboye guheka baradukoroneje. Arongo umuntu hano bayitwa Muyoboke, niyo uvuze hano guke wavuga gatoye ahita avuga ati ndagufungisha ngo nuvuga hano niba sima twikorera 50, yumva yuko twagabana kabiri kandi ntacyo yakoze, yibereye iwe yicariye akitwaza ngo twe twashinze koperative. Urebye mwabo bantu bitwa bashefu besi ndamuke nubarimo turabaruhira yego ko umuntu ufite amafaranga ni uzaba nk'uru Rwanda cyangwa utayafite we azajya hazaherera kandi ni hano twakuriye aha nahageze mfite imyaka 7. Aba bakarani bavuga ko hari koperative yitwa Kodia ari ishinzwe imirimo yo gupakira no gupakurura cyangwa komora imizigo kuri iki cyambu, itorohereza abashaka kuyinjiramo ngo baba abanyamuryango, ahubwo igashaka guhora ibakoresha nk'abanyabiraka batazigira bagira uburenganzira kuri koperative. Abantu bashinze amakoperative hano barashaje, ntabwo bagikora. Ujya kubona umuntu yiririwe mu rugo ngo barakora hano bamuhembe. Baka kuyinjiramo ntago tubyanze, kuki ntakora nibura uko nkoze bakazajya bayankata boro buhoro, iyo koperative yabo nkayijyamo. Wowe uyikorese murafata 25, koperative ifate 25, ariko 25 bafata ntago gihe kigira ngo uvuge nibura bona nk'umwaka urashize mwagoye na 5 ugire icyo mara ntayo baguhereza. Bamwe bakavuga bati mujye mukora tuyabakate boro buhoro makamumaye abanyamuryango twabyemera, ariko ntago bapfa kubyemera. Nk'abafite amakarita bo ntago bayabakata. Nta muntu ufite karita hano wikorera sima n'umwe, naba no ku ruhande bazikorera. Ufite karita yambaye tise yambaye na congo nyine. Hano hari abajyamye bari iwabo
ubu gutya akazi kabonetse hano twakora twamara gukora bakagira gute bakaza bagahembesha. Uru rubyiruko rushavuzwa no kubona rukoresha imbaraga nyinshi ariko umusaruro ugakomeza kubiyanga, rukifuza ko rwahabwa uburenganzira bwo kwinjira muri koperative ikanabafasha kwizigamira. Ubwo tukababwira ati none twebwe ko turi abakozi banyu tukaba duhura n'impanuka, hari igihe umukozi agwa mu kiraro ubwo ugahita utaha ukagenda ukarwarira mu rugo, nta muntu wo kugukurikirana ngo amenye ngo araguha n'agafu k'igikoma, kandi hari abashefu baba bahari bahembwa bicaye. Ubwo rero nkatwe tuba dushaka mutuvuganire natwe badushyire muri ayo makoperative tugira ahantu tubarizwa nk'abakozi babo. Iyo umuntu avunikiye hano bahita bamwihakana ngo ntabwo ari umukozi wabo. Ikintu twakwifuza ni uko mwatugirira ubuvugizi tukajya dukora natwe tukagera ku iterambere nk'abandi. Mwatuvugira rero tukamenyana duhereye. Ubuyobozi bw'iyi koperative Kodiya bo muri mizigo bashinja kubanyunyuza imitsi bwo buvuga ko ntawe bwangiye kuyinjiramo, ahubwo ko aba bakarani banga gutanga imigabane isabwa. Umuziko amashyirahamwe asora ufite ibyangombwa byo gusora, ngatwe pakura kugura ibiraro biratureba, gusora turasora, ibyangombwa birahari, twewe gusi bajyanye bose bakajyana twashiki mushyirahamwe. Abo ni abanyamuryango banyu? Hariya ni abakozi banyabiraka, ariko bono bajye mushyirahamwe bariyangira kujya mushyirahamwe babona amafaranga make. Kubera iki babyanga? Harabyanze ubushake bwabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukurikirana iki kibazo kigashakirwa umuti byihuse. Buvuga ko kwitabira umurimo nk'imwe mu nzira zo kwivana mu bukene ari by'abaturage b'aka karere bakangurirwa, bityo ko iki cyiciro cy'urubyiruko kimwe n'ibindi byose kitateranwa mu gihe bashaka kwiteza imbere. Ibi bintu byose dukora, ibi bintu byose twagezeho nibo tubikesha, nibo badufasha kubigeraho. Aha rero n'ibikorwa byose na gahunda zose tuba dufite nibo tuba tugamije, ndetse ni naho biva. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa radiyo Ijwi ry'Amerika. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Mukubili Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, basezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara.
ntambara, uwishwe n'abikorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. inshuti mukomeje kutwumva, mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki.